nagomba ntangure nshimira abagumyabanga muri rusangi babicishije mu baserukiye abandi muri ikoraniro kaminuza ku cizere weje kutugirira hamwe n'icegera canje. Turabemereye ko tuzokwitanga kugira umugambwe utera indi ntambwe na cyane cyane mu gushikana abarundi heza mu guhindura imibereho y'abenegihugu. Dusaba ko twese twoja ku kivi tugire imbona kazoza mu miryango yacu, dukore na kare basokuru bavuze bati ushaka umubira abirakuye akabakengukanye cyubahiro cy'u Burundi. Tubasaba ko mwotuba hafi mu mabanga abagumyabanga tujeje, igihe cyose hazohakenewe intumbero twiteguye kuzakira no kuzikorerako kugira ngo abagumyabanga umugambwe n'u Burundi dutene intambwe. Turasubiye gusaba abagumyabanga kubona nabo nyene bo twama hafi. Abarundi bavuze bati umwamagirwa n'abagabo ntaco umuntu yo kwishoboza atari kumwe n'abandi. Impanuro zubaka tuzozakirana gweze, n'abazoduhanura zitubaka tuzozikorerako tuzibike mu kabati. Nagomba rero subire kubizeza yuko umushinge twatanguye tugiye kubandanya kandi ku murindi ugwijwe inshuro nyinshi. Twese tuvyumve kumwe kandi nagomba ndabasabe bagumyabanga ntihagire ikintu dufata minenegwe, kuko ico dufashe minenegwe gishobora kutuzanira ingaruka mbi.